Bakunzi ba televiziyo y'isanganiro ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu makuru yo kuri uno wa gatatu tugira tubashikirize nayo tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Muri quartier asiatique ibikorwa by'inyubakwa y'umukenyezi yitwa Marie Rose Rukohoza zarahagaze nyene iyo nyubakwa asigura ko ariko haraburabuzwa n'abahagaritse ivyo bikorwa kuko iparasera yariko arubakamwo ayifitiye ivyangombwa vyose. Ukwiyunguruza mu ntara ya Bujumbura sicoroshe na gato bivuye ku mabarabara yononekaye ibibabaza bamwe mu banyagihugu bakoresha ayo mabarabara. Umwanya muto nido hirya makuru. Ndase kwa ikaze muri ano makuru tuyahere mu gisata c'inyubako. Hari umukenyezi avuga ko ariko araburabuzwa mu kubuzwa kubaka mu iparasera yiwe iri muri quartier asiatique mu gisagara ca Bujumbura. Marie Rose Rukohoza yemeza ko asivyangombwa vyose bimwemerera kubaka ariko abajejwe intwaro bakamuburagiza mu bikorwa vyiwe vyo kubaka bimaze kumutwara imiliyaridi zababa zitanu z'amafaranga y'amarundi. Musitanteri wa Mukaza asigura ko hari umugwi w'abahinga uri kuriga kuri ico kibazo. Inkuru tubaza Eli Niber Nibigira. Wari wese ari ku nzego cyane perezida nyakubahwa perezida nyakubahwa ndarushe cyane. Maria Rose Rukohoza yifuza kubaka ihoteli yitwa Nshimirimana mu iparasera nimero 64 ni muri quartier asiatique muri commune Mukaza gisagara ca Bujumbura. Kuva atanguye kubaka avuga ko yaburabujwe n'abajejwe intwaro muri commune Mukaza, naho rimwe na rimwe ngo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu no mu biro by'umukuru w'igihugu baza baramurenganura. Aremeza ko afise impusha zose cyane ndabifise, nahawe n'abategetsi nahawe n'ababijejwe, ndafise titre y'iyi parcelle, ndafise autorisation de bâtir, nta kintu na kimwe ndafise cerekana kijejwe n'iyi parcelle. Mbona abapolisi n'abashefu de quartier n'abashefu de zone baza ngo hagarika. Mu Rwandiko umushikiranganje ajejwe itunganywa ry'ibisagara yamwandikiye muri Kigara mu mwaka uheze, yamweretse ko afise uburenganzira bwo kubaka yisunze ivyegeranyo vya Regidezo, Onatel na BBS co kimwe n'ayandi mashirahamwe. Maria Rose Rukohoza asaba ababishoboye kumufasha kugira abandanye ibikorwa vyiwe vyo kubaka. Avuga ko bimaze kumutwara imiliyaridi zigera kuri 5 kandi n'ibikoresho nk'isima n'ibindi ngo biramaze kononekara. Amasitoke y'amasima ararenze amamiliyoni n'amamiliyoni, sishobora kuronka inico mvuga, narumiwe. Wari wese ari ku nzego cyane perezida nyakubahwa perezida nyakubahwa ndarushe cyane. Nico gituma n'ubu nta wundi nituye nyakubahwa perezida, nta kindi kintu n'ukuri saba ibisivyi wanje, nta nivyo ndyako. Igihugu cacu igihugu c'amavukiro kitera imbere, tuzotera imbere gute no. Tubajije musitanteri wa Mukaza ica bivuga ko yishura uruganda rwa radio televiziyo Isanganiro kwico kibanza cubatswemwo hadakurikije amategeko. Renovasi Ndayihebura avuga ahubwo ko hari umugwi w'abahinga uri kuri ico kibazo kugira hamenyekane nimba iyo nyubakwa co kimwe n'ayandi mazu ahaherereye biri mu mategeko canke bibomogwa na rirya bimaze gushirwako n'imisaraba. Tugushimire Eli Niber Nibigira kuri iyo nkuru. Abarundi bagera 272 bari bahungiye mu gihugu kibanyi ca Kongo batahukanywe mu Burundi kuri wa gatatu n'ishirahamwe rijejwe gutahukana impunzi HCR hamwe n'umugwi w'igihugu ujejwe gutahukana impunzi mu gihugu ca Kongo. Abarundi bakaba bahimbawe no gusubira mu gihugu cabo c'amavukiro. Amakuru twabateguriye arabandanya mu gisata c'ubutunzi. Amafaranga y'ibibanza byo mu isoko ya Bujumbura City Market benshi bita kwa Sioni ngo ntiyadugijwe cyane, ahubwo ngo habaye ukongera ko makeya bivuye ku bikorwa byo korohereza akazi abadandaza bimaze iminsi bikorwa. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru, komiseri arongoye iyo soko yashikirije ahubwo ko abahawe ibibanza byadugijwe kuko bariko bakora ibikorwa bitandukanye
tumukurikire. Rero muri rusangi twovuga yuko mu isoko atangorane nyamukuru ihari ariko ari ingorane yo kudatahurana kuri bamwe mu basanzwe baharangurira imirimo bivanye nuko bahakorera ariko batagira ibibanza. Aho turashobora kuvuga ikibazo benshi bakunda kwita ic'amasurokasiyo, aho twebwe dutanga ikibanza ku mafaranga make tubona yuko aba ajanye n'ico kibanza, ariko wa muntu twahaye ikibanza hakugikoreramwo agashima ahubwo kukidandaza mu kugipangisha ku wundi muntu, hanyuma tukabandanya tubamenyesha yuko isoko atako idakora ku neza no ku nyungu y'umudandaza. Mwarabibonye igihe aza ikiza ca covid mu kiringo bamwe bugara abandi bagaca bashoka baduza amahera, twebwe ahubwo twihutiye kubaka ibintu bituma umwene gihugu aguma akingirwa. Nukuvuga muraza kubibona ku bwinjiriro bw'amasoko, ku bwinjiriro bw'isoko ku miryango yose turashoboye kubaka amarobine, hanyuma turabandanije twubaka nk'amabarabara ahuza amasektere n'ayandi, tubandanya dutegura parking yabo neza. Ivyerekeye umutekano w'ibidandazwa urubahirizwa cyane kuva ku miduga kugera no mu bibanza. Uno musi rero ico dusaba nuko umudandaza atuzi asanzwe adandaza yo dutahura umukiriya n'umukwe nta numwe dukeneye guheba, turagisubiyemwo nta numwe dukeneye guheba, ariko dushaka yuko abo bantu bariko barababuza kudandaza mu kubadugiriza ibibanza bitandukanye nayo twebwe dusanzwe tubarihisha boza bakabatubwira, hanyuma tukabavugisha vyanse tugafata ingingo. Nayo kubijanye n'ikibazo c'abadandaza boba barabujijwe gutora ababaserukira, Joseph Dukundane avuga ko barekuriwe gutora ababaserukira bivanye n'imice bakoreramwo. N'ubunyene twongere tumukurikire. Neza twavuze yuko imiryango yuguruye, nubu nibatubwire bati muri sektere runaka twaratanze kanaka, hanyuma barabanga abo bantu turabarindiri nibaze batubwire bati umuntu no mudandaza afise ikibanza ngaha anasanzwe akorera ngaha, niwe dushaka yuko azoduserukira canke n'abantu batanu bazoduserukira ngaha. Turabakira neza cyane, mbere natwe biratworohereza akazi kubera kuko iyo habaye ibibazo bimwe tuca tuvuga duti tuza kwitura kanaka muri sektere runaka, ariko ariyo abantu baca babiha insiguro itariyo, kuyifata nk'abantu baserukira abadandaza ahubwo bakayifata nka sendika ije gutanga amategeko. Nkuko nari nabibabwiye mu ntango zano makuru, bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura ngo barababazwa n'ingene amabarabara aca muri iyo ntara yifashe. Abayaze na televiziyo y'Isanganiro bakavuga ko kwiyunguruza muri iyo ntara bibagora ngo bigatuma badatera imbere nk'abo mu zindi ntara, bagasaba ko ayo mabarabara yasambutse yosanurwa irija ku mugwa mukuru w'iyo ntara ridasigaye inyuma. Evariste Nzikobanyanka aradushikana mu ntara ya Bujumbura. Turi ku mugwa mukuru w'intara ya Bujumbura, ni ku birometero 9 uvuye ku ibarabara Bujumbura Bugarama. Gushika ku mugwa mukuru w'intara ya Bujumbura ntivyoroshe, ibarabara rijayo ryuzuyemwo ibinogo n'amabuye. Abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura na cane cane abo muri komine Isare bavuga ko iryo barabara atako ryifashe. Kandi ribarabara rija ku mugwa mukuru w'intara, bona nk'ibarabara nk'iri rimeze ukuye rija ku mugwa mukuru w'intara ritubakiye inkukura ikigendera hitana imirima y'abantu kubera imvovo ari nyinshi iriko iraca mu mabarabara. Kuko ni barabara riteye isoni, ibimangamanga biri mu mabarabara, hariho n'ibisiduka bigasidukira mu ibarabara bigatuma aho hantu haguma hatembagara. Hari n'ahandi bituma n'iryo barabara kubera ritameze neza rituma umuvuduko w'amazi uva mu ibarabara ukurukira munsi imisozi ikaguma itindagurika. Nta kindi basaba atari uko iryo barabara ryokorwa kugira ngo intara yabo ironke iterambere nk'uko vyifashe mu zindi ntara z'igihugu. Twebwe rero ukuntu tubona ko rikwiye gukorwa, hama abanyagihugu bagaca heza, eka n'abatware bagaca heza. Kusaba yuko badishikira hejuru
ko bokora iri barabara bakariteramwo ikaburimbi bakashiramwo ikaburimbi kuko nka twebwe abanyagihugu bato tugiye nko kurangura utuntu itike iratugora cyane nk'aho twari dutangira 500 mu kumanuka ubuye duca dutanga 1500. Aho rero ibyo nibyo bintu bitugoye. Amabarabara nka yose yo mu ntara ya Bujumbura ntarengana vyoroshe, haraheze igihe nk'uko abanyagihugu bo muri iyo ntara babivuga. Akarorero batanga na kibarabara nimero 1 yitwa Asrida ritagihita. Kuri iryo barabara hakaba hiyongera ko amabarabara afatanya amazone n'amakomine yo muri iyo ntara yo mu burengero bw'igihugu nayo nyene bavuga yuko akeneye gusanurwa. Urakenuye mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka kuri iyo nkuru. Uramatari w'intara ya Bujumbura aremeza ko amabarabara agana umugwa mukuru w'iyo ntara ageramiwe, ashikiriza ariko ko hariko umwizero ko ayo mabarabara agiye gukorwa n'igisata cy'igihugu kijejwe amabarabara ARB. Sengiyumva Desire asigura ko ico gisata canamenyeshejwe ibijanye n'uruza rwahagaze hagati y'amazone agize ikomine ya Kanyosha. Tumukurikire. Amabaraje ku mugwa mukuru w'intara ya Bujumbura ahanini nabiri, rimwe rihanyuka kuri barabara RN1. Iryo barabara kuva kuri RN1 bigushika ku mugwa mukuru ni birometero 11. Ni barabara rigendeka nabi cyane, barabara ry'ibivu rishaje. Rero twaragerageje kuvuga kubwira ubushikanganje bubijejwe. Ubu rero bariko barisuganya, baramaze kucaho barapima bashyiraho dupiquetage kugira ngo iryo barabara barisharge barishiremwo carrière. Turizigiye ko vuba ico gikorwa kizotangura. Ariko impande y'iryo hari irindi barabara bita Asrida rihanyuka kuri campus hajya Ikiriri, rigaca ribandanya rigaca rishika i Bugarama. Iryo naryo rica hafi cyane y'umugwa mukuru w'intara ya Bujumbura. Iryo naryo mu migambi leta ifise riri mu mabarabara ashobora gukorwa umwanya uwo ari wo wose. Twarakoranye n'ubuyobozi bujejwe amabarabara, bukaba bwaragize urugendo muri iryo barabara, ruca twumvikana ko bazoduha mabize n'amagabiyo kugira ngo bikunde ibice bimwe bitatomoye neza, dushishikare kubikorera ko gutyo ibarabara ribe nyabagendwa. Komine ya Kanyosha isanzwe ifise amazone 3. Kugira uve mu zone uja mu yindi bisaba kuca mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo rero bikaba ari ikibazo gikomeye. Hamwe hakorotse umusozi wose, ukorotse bisaba ko haba kudevia iryo barabara. Twaravuganye n'abafundi bariko barabitwigira ngene tworonka aho twocisha iryo barabara kuko umusozi warakorotse. Ahandi naho uja mu yindi zone hakorotse ikiraro, haciye kitari gito kiraro gikorotse. Ivyo navyo bigasaba yuko ico kiraro gikorwa gisanurwa. Abajejwe amabarabara bamaze gushika ko inshuro nyinshi, kandi twama tuvugana kenshi bakatubwira ati tuko turitegura. Mu gisata c'ubuvuzi, amadolari y'abanyamerika agera ku 100 nibwo buryo igihugu ca Suisse kizoja kirafashisha Burundi kugira gikomeze igisata c'ubuvuzi, bishikirizwa na Patrick Lesen, umuhuzabikorwa w'umugambi wo gushiraho ivyigwa bijanye n'ubwo buvuzi mu gice ca gatatu c'amashuri ya kaminuza y'u Burundi. Professeur Sebastien Manirakiza icegera c'urongoye amashuri y'ico gice abona ko ivyo bizofasha kumenya amatohoza ajanye n'impfu zifatiye kubakorewe amabi. Inkuru ya Omer Ndwayo. Muri ivyo bikorwa, Professeur Sebastien Manirakiza icegera c'umuyobozi w'amashuri y'igice ca gatatu c'amashuri ya kaminuza abona ko umugambi w'ubuvuzi bufasha abanyamategeko ufise akamaro kanini ku Burundi. Medicine legale mu Kirundi umuntu yovuga yuko ari ubuganga bufasha abanyamategeko gufata ingingo iyo hari ikibazo kijanye n'ubuzima bw'umuntu bushobora kuba bwasinzikaye, akaba akeneye yuko aronka inyishu ijanye n'icoba cateye uko gusinzikara, cane cane byavuye ku bandi canke ku masanganya n'ibindi. Ashobora gufasha ubutungane, akongera agafasha n'abajejwe umutekano kuko kenshi barashobora kumenya ati
icyateye irisanganya n'iki ibyavuye kuri iki canke kiriya twaronse abashobora kubidufashamwo babifisemwo ubumenyi bwinshi Cooperation Suisse tuzogerageza barabireko batwigishe ingene natwe mu misi izoza iyo medicine legale ifasha abanyabutungane cyo kimwe n'abajeje umutekano mu bikorwa byabo vya misi yose mu kubaha ibintu bijanye n'ubuhinga n'ubumenyi bwo gutegera neza ingene umubiri w'umuntu umeze bijaho mu misi iri imbere. Dr Patrick Lesene umuhuzabikorwa w'uwo mugambi amenyesha ko amadolari ibihumbi 100 y'amanyamerika aribwo buryo buzoja burafashishwa Burundi buri mwaka n'igihugu c'Ubusuwisi. Dukeneye uburyo bugera ku madolari ibihumbi 200 no kuvuga ibihumbi 100 vy'amadolari ku mwaka, ariko ubwo buryo buzoshobora kwiyongera mu nyuma. Gutangura birashobora kwihuta canke bigateba bivana n'ishaka Uburundi buzobishiramwo, kuko nka jewe mumpamagaye nejo no kwigisha tuzokwigisha abapolisi, abakora mu nzego z'ubutungane, abaganga n'abize amategeko, kuko iyo havuzwe ivyaha igipolisi nico gifata iya mbere mu kubigwanya. Nayo ku kijanye n'abarundi bazokorera muri ico gisata, Patrick Lesene yemeza ko Ubusuwisi buzotanga inyigisho kugira Uburundi buronka abahinga. Ni hano amakuru twabateguriye muri rurimi rw'ikirundi haciye arangirira. Ndabashimire kubona mwayakurikiye, nshimira na bagenzanje bamfashije kuyegeranya, eka n'abari mu buhinga bw'ivyuma. Ibihe byiza na televiziyo y'Isanganiro.